waje gutsindwa na Message Ngozi ibitsindo 2-1. Rukinzo Football Club iza gutsinda umugwi wa Olympic Star ibitsindo 3-0. Garage Express iza gutsindwa n'umugwi wa Vitaro ibitsindo 4-0. Nayo umugwi wa Muzinga unganya ubusa ku bundi na Ngozi City, mu gihe Burundi Sport Dynamique yatakaje imbere ya Interstar ibitsindo 2 bya Interstar kuri kimwe cha Burundi Sport Dynamique. Izo nizo nkino zabaye muri Primus League kundwi igira 8 ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Cyane gose nizo nkino zabaye aho iboneka yuko hari imigwi imwe iri kuragerageza gufatira aho nyene. Turavye nk'umugwi wa Muzinga n'umugwi uri gukora ibintu vyiza cyane gose muri kino gihe, aho iboneka yuko nivyo ntitwova ko ari vyiza cyane kuko ntibariko baratsinda, ariko n'umugwi biboneka yuko uri kuragerageza kubwira iyindi migwi isanze imenyereye muri Primus League yuko ibwa ati ntushobora kudutsinda. Banganyije bitsindo 2-2 n'umugwi wa Aigle Noir, baraje banganyije kandi nande na Flambeau du Centre kimwe ku kindi. Basubiye kuza rero Ngozi City ari ku Centre Technique bavuga ati ntitwemera yuko udutsinda dufuma tunganya. Muzinga numbona yuko iri kwiragerageza kuvuga ati nihagira umugutsinda dufuma tugaburira yodota rimwe. Ubundi hari ukuntu kiki ugerageje kuraba imigwi navuga ati yavuye mu cicaro ca kabiri, hari ukuntu igeze mu cicaro ca mbere bikunda kuyigora. Bikayigora kavuga ati mbega kuko ubwo zangu vuyazananye iduze sizigikoreshe no mu gusubira mu cicaro ca kabiri. Ni Muzinga yo rero kiradutangaza turi benshi kuko iri kiratanga akazi kwino migwi navuga ati mikuru kandi iyo bihusanga ari ukinobereye ijisho. Kenshi kikinkunze kuraba ino migwi ikunze kuduga, haraho biyigora ugasanga ni sezo imwe iraduza ikacisubira. Kongeragaje kuraba nkuno munsi uno mugwi wa BG Green Farmers. Urikura umwimbo mubi cyane. Urikura umwimbo mubi, urabona ko inzira yakuye mu cicaro ca kabiri ishobora no kubasubizayo basubira mu bagasubirayo mu mwaka uza. Uko biragoranye cyane umusaruro wo kwaragira ni mubi cyane. Hari ikintu nakunze kwibaza, mbega iyi migwi iyirinze iduga ukabona ko rimwe na rimwe yakoresheje ingufu nyinshi muri deuxième division ariko igeze mu cicaro ca mbere kuki bataranforce rimwe na rimwe usanga ariko bakoresha ya swadi badugana bikaza kubagora, kuko kandi turabizi kiki deuxième division na première division ni ibintu bibiri bitandukanye. Usanga rero hakuranforce ya effective baba bafise avuga tubongeremwe abandi bamenyere n'icicaro ca mbere, ugasanga bariko bakoresha babandi bikaza no kubagora. Niki kintu kiriko kirakora kuno mugwi wa BG Green Farmers waraduze bajya beza uduganye niwongeramwe novuga ati benshi baba bamenyereye icicaro ca mbere. Niyo mpamvu uri kurabona ari BG Green iri kirasindwa uko bwije uko bukeye. Yes, nuko nimigusanga iyo hano iwacu umugwi uvuye mu cicaro ca kabiri bikunze kugora kuko ubusanzeho imigwi isanzwe imenyereye iryo higana, ndetse nkuko bivuze abakinyi ntibaba boroshe hano mu Burundi vyamari vya bindi nyene. Wovuga uti ndiko ndarondera abakinyi bo mu cicaro ca mbere gakura mu migwi itandukanye, aho gasanga rero n'abakinyi usanga avuga ati jewe mu mugwi wa Musongati amasezerano yaheze, reka ndabiyo ndonderera iyo migwi ya deuxième division niyo usanga ibafasha batikavuga ati uyu aramenyereye igano rya Primus League mu cicaro ca mbere, reka uko twoshobora kumuha umwanya kuko arimenyereye. Rero gacu usanga biriko biragorana. Yes, nuko muri rusangi vyagenze kundwi igira 8. Ndiko ndabona ari n'undi rukino kikuno munsi. Rukino munsi hari ya kuri gatwabo umugwi wa Kayanza United uza kuba wakira umugwi wa umugwi zimiso vyitwaramo neza. Ukavuga uti twebwe turi muri Big 4 turafata kwa ca kabiri canke ca gatatu neza. Rero ni wa mugwi twatago tuvuga tuti uyu mugwi ushobora kuza utanga ubutumwa ariko uriko atara kuvyerekana. Bugi ngo tsinda umugwi wa Kayanza ushaka gusanga muri kino gihe Aigle Noir nande na Flambeau batarakina. Umugwi wa Vision urashaka gusanga ufashe ibibanza vyiza, ariko ku kintu twovuga Edgar umugwi wa Burundi Sport Dynamique biboneka yuko uyu mugwi uri kuragerageza kwerekana yuko ushobora kumanuka mu mwaka uza. Muri uyu mwaka uza gakira deuxième division kuko ku nkino zose 8 nta namwe baratsinda. Burundi Sport Dynamique tubibutse ko iki cyanshi kunda guhakwa. Turabe na sezo zaheze uri mu migwi usanga iri kiragwana
igwanira mu zikoroka kiraho gisigara mu cicaro ca mbere ariko uno mwaka intango yombi yabaye mbi cyane kuko mu nkino 8 atana ari muratsinda nabona yuko nibaza ko inzira ubu uri kuraganamo twese tuba tuyibona biragoye cyane nico ariko ndabona ndabona nk'ubu babandanije gutya bagashikana hari nkino ushaka gusanga zigera kuri 15 rero ugize novuga yuko baragize muhatsi ya phase ale inkino 8 nta nota na nimwe bararonka nibashikana nk'inkino nka 10 atanota bafise ayo mu gutangura kwitegura ubutanga kwitegura gukoroka kabisa biraboneka ko inzira Burundi Sport Dynamique irimwo ari inzira igana icicaro ca kabiri kuko inkino 8 ataro turayibonamo kandi ari gihe ama equipe bakina usanga no kuri iri gukina neza ariko bigahera batsinzwe rero vyumvikana ndabona yuko biriko bibandanya biba nabi cyane gose urumva n'umugwa Interstar uraje ati kujya abandi bagutsinze naye ndaje ndagutsinde mbona yuko umugwi wa Burundi Sport Dynamique biriko banabi cyane kandi imigwi nkiyi hari imigwi igiye mu cicaro ca kabiri kugira zose kugaruka biragorana cyane ko sinkubeshe hajya kugira deuxième division hari imigwi myinshi bishashaye kuduga icicaro ca mbere myinshi kandi cyane kuko deuxième division ugaragaje ko yana inkino za usanga harimo guhatana cyane guhatana bikomeye kukuntu usanga hari mu pool usanga ari inkino zibereye ijisho kandi inkino ziba zinakomera rimwe na rimwe cyo muri deuxième division usanga asumba yo mu cicaro ca mbere niyo mpamvu ubone izi zirinda zikoroka kenshi kugaruka biragorana ababonye muzinga imaze kuguja mu cicaro ca kabiri cyahifashe igihe kinini kugira ngo ishobora naco gituma uno munsi hariya muzinga ikora ishoboka vyose kocha Hervé hariya akavuga ati nkuwe bishoboka vyose iyi equipe nisubira kuko equipe igiye deuxième division kugira izogaruke urabona izi za Legends Athletic ngene zagiye izi za Reriere zagiye n'izindi bizoyafata igihe kinini kugira ngo bashobore kugaruka mu cicaro ca mbere nuko rero muri rusangi urukino ruhari uno munsi ni rumwe rukino ruza kuba ruhuza umugwi Kayanza United iza kwakira umugwi wa Royal Vision nako ni Vision uyitwa Vision rero vyumvikana yuko ni muri kuri journée y'umunani niyo za kumenya rero ibiza kuvamo hagati ya Kayanza United na Vision nuko muri rusangi rero bimeze reka dukwakwanye tugenda tukiri ngaha iwacu nyene dukwakwanye tugenda muri basketball ni basketball bona yuko nabone kuri ca gikombe citiriwe incungu aho muri Fondation Pax Burundi bakunze kuba batunganya kino gikombe inkino rero zabaye muri no weekend tarecha ku munsi wejo aho umugwi wa Dinamo wakira umugwi wa Rezipo hama umugwi w'Urunani ukina n'umugwi wa Remesha Edgar atubwire muri rusange kungere vyagenze izo nkino aho vyabonetse yuko umugwi wa Dinamo washoye gutsinda amanota 7 kuri 47 ya Rezipo difference manota 20 vyumvikana yuko bagize iki babasumbije cyane urundi rukino rwaciye rukurikira n'urukino rwahuza umugwi w'Urunani n'umugwi wa Remesha aho rero vyumvikana yuko Urunani bitakunze yuko batsinda umugwi wa Remesha iravuga ati ego Urunani turazi yuko mu gukomeye ariko ntidugukundira Remesha yirahira ku manota 75 kuri 63 y'Urunani rero vyumvikana n'ibintu vyanabonetse kuri bamwe bavuga bati twari tubaze igihe turaba za nkino z'ama playoffs aho tubona abakinyi baza bava mu bindi bihugu baza kuranforsa imigwi tukabona ari ibintu bimeze neza atariko rero uno munsi ikirungira kibe tugira turabe imigwi ikomeye ku bakinyi bo ngaha iwacu babanyamahanga baragiye ati turabe rero imigwi ingene ibikomeye haza umugwi wa Dinamo
urereka Rezipo nivyo mwaradukoreye vyiza mwarazanye igikombe hariya mukuye i Nairobi muri zone 5 hariya atariko ngaha siko bimeze garuka rero dufatane turabe yuko mwodutsinda Rezipo iraza ariko Dinamo kwa kundi nyene yabagirira muri playoffs babatsinda inkino zose n'ubaraza avuga ati turasubira kandi babatsinda difference manota 20 ariko umugwi w'Urunani amaze kuza kuriremesha nivyerekana yuko bibona babwira nti hariho imigusanga abakinyi babo basanzwe abo ngaha bakomejwe cyane gose n'ababakinyi bahariya baza bava mu bindi bihugu ariko ukabona yuko umugwi w'Urunani wowo kubo ngaha nivyabonetse yuko bitakunze byerekanye yuko novuga yuko abakinyi babo bo ngaha atari abakinyi twovuga yuko bari ku rwego rukomeye cyane gose aho umugwi waremesha waje ukavuga uti turabara mu maso kandi ntimudutsinda umugwi waremesha uratsinda Urunani vyumvikana yuko ntivyari vyorosha ariko vyaraboneka yuko remesha ari determine gose ifise n'abaroko beza Urunani twovuga yuko barumenyere kuba rufise abanyamahanga gusa abi wabo rutikomeje ku ruhande rwabo. Yes kinovuga ati nizi nkino zibiri zitagiye korana gatoyi kuko gerageje kuraba ku ruhande rwa Dinamo isanzwe ifise abakinyi beza ndetse na Rezipo ifise abakinyi beza kiki difference y'amanota 20 nayo nabonamwo nayo nabonamwo mugabo ni Dinamo yeretse Rezipo kikiri inkuru yayo uko no bivuga kuko ngatwe benshi twari twiteze ko dushobora kubona final hagati ya Dinamo n'Urunani ariko siko byaje kugenda siko byagenze kuko remesha yo gati yakoze ku Runani ze ku Runani sakubasezerera ariko rero vuga ati ni Rezipo inyuma yo kuzana igikombe gatuzana igikombe ntibyaje kuyohera na gato kuko difference y'amanota 20 uba warushijwe cyane warushijwe 67 ya Dinamo 47 ya Rezipo acubona ko rero final igiye guhuza no mugwi wa Remesha ndetse na Dinamo ni ku munsi w'ejo wa kabiri gihe cy'isaha 6 cyane gose ni Dinamo yerekana ko ifise abakinyi kuba ufise Gibe kuba ufise mwene wabo Beni hari ko ufise ba Brian Kavakure hari umukinyi nabonye atsinda amanota menshi 15 wenyene umukinyi Hervé akiasanzwe umukinyi wa New Star nawe barabikora ko baraza bifatira mu kanigo umugwi wande wa Rezipo kuko bobo abakinyi bo ngaha kabisa barimwo kandi beza ayabona yuko iyo bariko barakina abakinyi bashoboye ayo kwasanga kwaraba yindi migwi nakubwiye nk'Urunani ushobora gusanga kumbura abantu bavuga ati mbega mwiye ntimwikomeje ku bakinyi bo ngaha kumbure abanyamahanga nibo baba komeza gose ariko baba bahari gusa sinzi ku rwego rwabo ravye aba Mariki aba Clark aba Landry n'abakinyi bakomeye n'abandi bashobora kubafasha ariko vyumvikana Remesha ntibakundiye ravuga ati nibikunda murabikorera abandi twebwe ubu iki niki ni iringwano ngaha nta banyamahanga bahari reka dufatane Remesha rero itangaza umugwi w'Urunani ariko rero finale ku munsi wejo hari ku munsi wejo rero hari inkino zigera kuri zingahe kuri zibiri inkino zibiri aho bazogera twovuga ko ni petite finale ko twovuga canke kuganira ikibanza ca gatatu aho rero umugwi wande wa w'Urunani uzoba utangura ukina nande na Rezipo kandi Rezipo birashoboka gitsinda Urunani ku munsi wejo birakunda ayo mahirwe ndayabona ku ruhande rwa Rezipo Urunani bagerageze batwereka bisa yuko biracakunda sinzi nta kuvuga ngo bakogwa negligence nta negligence birimwo ariko bashiremo inguvu barabe yuko basi yo petite finale boyitsinda kandi ko ndashima ino challenge no miguri kirazana zizaremesha za Rezipo nukuri apana ko twama tubona umenga imigwi ibiri y'ibihangange dufise ni Dinamo n'Urunani nakazi gakomeye kariko karakogwa gakomeye cyane gose izi migwi za Rezipo zizaremesha ubona ko inzira barimwo ni inzira nziza cyane ituma basketball hani wacu ibandanya imera neza cyane hamwe ya challenge haba ngwa guhatana kuko ni bake bari biteze ko baboneka final ya Dinamo ndetse na Remesha ariko niyo igiye kuboneka na ikibanza ca gatatu izohatana hagati
y'urunani ndetse na Rezipo cyane gose ni ku munsi wejo bakunzi ba basketball muri hose musidukanye niyo nka gushikira imigwi yanyu n'inkino zizotangura kikarisa isa 5 umugwi w'urunani uzoba uri kurakina n'umugwi wa Rezipo bahiganwa ikibanza ca gatatu petite finale ariko isa indwi aho umugwi wa Dinamo na Remesha bazokina finale match ikomeye mbega igikombe kizotahukana nde uvyibuke rero Edgar igikombe mu mwaka uheze cyatahukanye Remesha rero vyumvikana Remesha ikombe yikarira Dinamo niyijajare Remesha ishora kuza ihindura ibintu rero umusirikare yo hani ku munsi wejo ni ikombe bitiriye incungu aho rero ku munsi wejo tuzoba twibuka uwahoza twara Burundi president Melchior Ndadaye rero niho hazoba final hariya kuri departement urumva yuko ari ibintu bizoba bimeze neza ubona yuko biteguye neza kubakira hariya kuri departement nkuko bisanzwe karibu cyane rero turyoherwe n'iyo migwi yacu turabe abana bacu bakira basket atabanyamahanga barimo oya musanze jo nibaza ko gahunda ni gahunda nyene umukunzi wa basketball wese ahaherereye aha ari mu mihinga itandukanye ha umukunzi wa Dinamo ha umukunzi wa Rezipo ha umukunzi wa Remesha canke urunani nibaze ko bose bazo bari kuri stade ku munsi weje kugira ngo birabira imigwi yabo birabira abakinyi bavuga ati basanzwe ari abahanu b'abaroko kugira ngo turabe finale na novuga ati ni demi finale hagati ya Rezipo n'urunani ni troisième place na finale hagati ya Dinamo n'umugwi wa Remesha yes azo bari match rero ziryoshe cyane gose murumva yuko ari abakinyi bo ngaha bari muri iyo migwi isanzwe musanzwe muzi rero ni hariya kuri departement kwinjira n'amafaranga make cyane gose ni kwa kuri nyene haya ku mpande z'ikibuga ni 5,000 hama muri tribune ni 10,000 muri VIP ni 20,000 hama VIP hoho azoba ari aka invitation wa waronse bagwicubahiro rero ni ku munsi wejo isaha 5 urunani bakina na Rezipo ni petite finale kwa 3e place hama finale nyezina isaha indwi umugwi wa Dinamo uba ukina n'umugwi wa Remesha mbega ninde azotwara kino gikombe cituri incungu ni ku munsi wejo hariya kuri departement vyose bizobera karibu cyane rero turabe imigwi yano iwacu ingene ivyifatamwo nuko reka tumye abatagatoca tugaruka tugenda